Ndagize mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite. Haheze imisi 12 hariko haravugwa intambara ya Israeli na Irani. Mw'ijoro ryahise niho Donald Trump yavuga ko yahuje ibihugu uko ari bibiri, Irani na Israeli, ubu ngubu hagiye kuba amahoro. Impande zose zemeye guhagarika urugamba ko hagiye kubanza hagacamwo amasaha 6, buri ruhande rwose rukora ivyo rukora rwishira ku murongo. Inyuma y'amasaha 16 hakongera hagacamwo amasaha 12 atakurasana hagati yabo, atawurasa ku ruhande rw'uyu atanuwurasa ku rundi ruhande. Ubundi ayo masezerano bagiraniye yo kutarasana hagati yabo yagomba guhera saa 10 z'agatondo atawurarasa mugenzi wiwe. Gusa nk'uko utanguye uvyumva, hano hari mu gitondo aho Donald Trump yavyutse yashavuye avuga ngo Israeli irambabaje cane, irampemukiye. Twari twumvikanye ko atakongera kurasa muri Irani. Ati nubwo ntishimiye Irani ariko na Israeli sinyishimiye. Kuko mwese mutazi ivyo muriko murakora, mumeze nka vya bihugu bibiri bimaze imyaka n'imyaka bigwana, umenga ntibazi ivyo bari gukora. Ubwo yavuga ivyo yavuga vya bihugu vyari bigize imisi bigwana vya Ukraine n'Uburusiya. Nibo bagwana ukabura ivyo bariko barapfa ivyari vyo. None naba niko bagomba kumera. Mu bisanzwe Donald Trump yavyutse yababaye cane kubera muraze ejo ko yari yatubwiye ko yumvikanishije impande zose atagusubira gusamiranira hagati yabo, ubu ngubu hagiye kuba amahoro. Ariko buca babandi basotorana bagikomeje. Impamvu rero basotoranye ngo niyihe? Niyo nagomba ngarukeko ndababwire mwaka kanya. Aho ejo Donald Trump yasohoye itangazo avuga ko amasezerano bagiranye ko atakongera kurasana ku mpande zabo, yaba Irani canke Israeli, ko tugiye mu kanya k'agahengwe atamvururu zisubira kuba hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Ubwo yamara gusohora iryo tangazo, igihugu ca Irani caje nk'ikivyanka. Irani yaje nk'aho umengo ntabwo bana bukeyi igifise. Ati twebwe nka Irani twaravyanse kandi turavyiyamiriza. Ubwaho perezida wa Irani aho yavuga uko yarari gusubiza perezida wa Amerika Donald Trump aho yari yamaze gusohora iryo tangazo avuga ko bavyumvikanye ku mpande zose ko atagusubira gushamirana kuza kuba hagati yabo. Ubwo perezida wa Irani yavuga ko bobo atari bo batanguje intambara, ahubwo batanguje intambara ari Israeli. Rero kubw'ivyo ntitwashoka twemeza ko hari amasezerano twagirana mwaka kanya yo guhagarika intambara. Ni Irani yaje ivuga uko ngo canke ngo guhagarika ibikorwa byose vya gisirikare. Ariko buno butegetsi bwa Israeli nibwakomeza kureka kuturasaho paka no kurasa ku baturage ba Irani mpaka gushika ejo saa 10 z'agatondo batarongera kuturasaho, ubwo natwe nakuza kubarasaho. Ariko akagera inyuma y'ayo masaha saa 11 z'agatondo bakaturasaho, ubwo natwe turaza kubasubiza ivyabo. Icemezo cyo guhagarika kurasa kuri Israeli biza kuva kuri bo bivanye n'ukuntu tuza kubona bitwaye inyuma y'ayo masaha y'ikiringo ca saa 10 za mu gitondo kugeza saa 11. Bameze nk'aho bihakanye Trump yuko atamasezerano bigeze bagirana nawe n'igihugu ca Israeli. Ubwo yari perezida wa Irani ariko aravuga iryo jambo. Gusa nyuma yaho wagira ngo yaje kuvugana n'umuperezida wa Amerika Donald Trump, ubwo yavuga ko ngo operasiyo za gisirikare z'ingabo z'igihugu cacu ca Irani z'imbaraga zo guhana igihugu ca Israeli kubw'ibibi badukoreye, twazongereje duhana Israeli ko atakongera kuturasa paka saa 10 z'agatondo. Ati mfatanije n'abanyagihugu bose ba Irani turashimira abasirikare bacu bakomeje bakagwanira igihugu cabo mpaka amaraso akameneka.
ndetse bakomeza gusubiza ibitero bari batwatatse gushika ku munota wa nyuma. Ubwo aho yavuga ayo majambo yari kagaragaza noneho yuko biteguye kuba bahagarika urwo rugamba kugeza saa 10 z'agatondo mu gihe Israeli itokongera kubarasaho. Nk'uko uno muyobozi wa Irani abivuga, bageze mu gitondo mu rukerera nkajya saa 10 bariko bararasa muri Israeli bavuga ati noneho reka tubahe ibyabo bya nyuma kugeza ayo masaha turabe nabo ko bataza kuba baradusubiza. Ubwo aho hari aho igihugu ca Irani cariko kirarasa muri Israeli ku buryo barekuye amamisire ya nyuma saa 10 z'agatondo, noneho bavuga ati ubu hoho ya masaha arageze reka tubarasa kanyuma tubahe ibyabo. Ku buryo Donald Trump yagiye ku rukuta rwiwe yandika ati ubu hoho ya masaha y'agahengwe arageze nta kongera kurasana. Ubwo aho ngaho Irani yoyo ntabwo bari kuyirenganya kuko yari yarashe ya masaha y'agahenge ataragera, mugabo amasaha y'agahenge ageze ubwo Irani yaciye ihagarika kurasa kugira ngo irabe nyuma yaho ko Israeli nayo iza kuza kubarasa. Ariko ngo wumve uko Perezida Donald Trump yari yipfuza ko byogenda atariko byagenze, kuko inyuma yaho Israeli nayo ivuga ko ya masaha ya saa 10 bari babahaye Irani yarengeje ko hari ibisaso byahagaritswe mu kirere bije kugwa muri Israeli, ngo ariyo mpamvu barengeje ku masaha bakarasa nabo muri Irani. Hari ibindi bisasu barashe muri Irani kuko nabo bavuga ati Irani nayo yaturashe ya masaha mwaduha yarenze. Nibyo byarakaje Trump ababwira nabi, avuga ati Israeli irambabaje cyane, irantengushe cyane, kuko nimba bavuga ko ibisasu babihagarikiye mu kirere kandi akaba atani ikintu byangije, kuko ibobo babirenzeho bakarasa ibindi bisasu kandi byinshi muri Irani. Amera nk'abatutse agaragaza n'agashavu geshi. Bino bihugu bimeze nk'aho bitazi ibyo biriko birakora, nka vya bihugu vyamara imyaka n'imyaka bigwana ico bishaka. Ubwo aho yavuga vya bihugu vya Ukraine n'Uburusiya, ubwo aho yavuga ko vyagwana umengo ntibizi iyo bigana, ntibizi niyo biva. Ubwo yavuga ati nibatayoboka inzira yanje canke ibyo ndabahanura, ubwo bazomera nk'ivyo bihugu. Murakoze cyane bakunzi ba Charité Media. Ubwo wewe wumvirije kino kiganiro ndagushimiye cyane kandi ndagukengurukiye. Ubwo ugenda ukoze subscribe, comment and share, naho ubutaha murakoze cyane.